Haleluya, bantu mwese muko muradukurikira ni Agakiza TV, aho tugize iminsi myinshi tutambuje ibi vyigwa vyo kuza tubiga indongozi ya Bibiliya y'abakuze, aho uno munsi tugeze ku gice kigira kabiri c'ino ndongozi. Ino ndongozi nayo ikaba ifise umutwe uvuga ngo kurondera abagenzi kubw'Imana, umunezero wo gusangira ubutumwa bwayo. Uno munsi rero tukaba tutangure icigwa kigira kabiri kifise umutwe uvuga ngo inkomezi z'igishinga nahe bwite. Reka imbere yuko tugira ico dutangura cyo cyose tubanze twiragize umukama kugira ngo abane natwe. Data mwiza uri mu ijuru, uragororoka, uri Imana igira neza, izina ryawe ryera nirihabwe icubahiro. Turaje imbere yawe muri uno mwanya, turabanyabyaha, turinginga ngo twezwe n'amaraso yawe. Tugiye kumara umwanya muto turiko turarabira hamwe amajambo yawe, turinginga ngo ubuntu bwawe bubane natwe, mpwemu yera abashe kudushoboza gutahura ibyo bwawe utwifuza ko mu izina rya Yesu tubisenze, amen. Iki kigo rero kigira kabiri, uno munsi ni tarike 4 Mukakaro 2020. Ni intangamarara itwereka indwi yose tuzomara hamwe turiko turiga buri munsi. Intangamarara y'uno munsi irafise imirongo ya Bibiliya twovuga ko yisunga, tuzokwisunga muri ino ndwi kugira ngo ikigo kizoshobore kudufasha. Iki gitabo c'indongozi ya Bibiliya hari abantu benshi biyumvira yuko ari gitabo bisanzwe gusa tusoma ugasoma gusa byanditswe ngaha. Ibi byanditswe ngaha byanditswe n'abantu, nkuko no bibutsa umuntu yanditse kino gitabo yitwa Mark Finley. Ni ukuvuga ibi ni vyumviro yagiye atanga ku bijanye n'imirongo iri muri Bibiliya. Ni kuvuga rero yuko nawewe aho uriko urakurikirana ino video canke ufise kino gitabo uri kuriga, bisigura yuko utegerezwa kuba ufise ku ruhande Bibiliya, kuko ni iki gitabo ni ndongozi iturongora gusoma Bibiliya. Rero turiko turasoma iki gitabo, hari imirongo badufashishije ngaha kugira ngo dushobore kwiga iki gice cya kabiri neza. Ayo masomo nayo nka sayandi urashobora kuzokoresha Mariko igice cya 5 umurongo wa 15 gushika 20, tuzokoresha Mariko 16 guhera ku murongo wa mbere gushika ku 11, tuzokoresha ibyakozwe n'intumwa igice cya 4 guhera ku murongo wa mbere gushika 20, tuzokoresha igice cya mbere cya Yohana igice cya mbere guhera ku murongo wa mbere gushika 3, tuzokoresha Bigalatiya igice cya 2 ku murongo wa 20, hamwe n'ibyakozwe n'intumwa igice cya 26 guhera ku murongo wa mbere gushika 32. Iyo mirongo yose twitwaronka amahirwe yo kuza turasoma iki kigo kituzogitahura atankeka. Rero inkomezi z'igishinga nahe bwite, iri umutwe w'iki kigo tugiye kuraba, umuntu arashobora akiyumvira ko amajambo adasanzwe. Tugize iminsi turiko turaraba ibintu bijanye n'ibishinga nahe, gushinga intahe. Nta muntu numwe atazi icari cyo gushinga intahe, ariko rero bica biza bitandukanye iyo uri kuravuga gushinga intahe bwite. Iyo kibaye igishinga ntahe bwite, ni ukuvuga n'igishinga ntahe kiraba wewe nyene ubwawe, ni ukuvuga n'ibintu vyakubaye ko wewe nyene ubwawe, apana yuko ari bya bishinga ntahe ushobora kuvuga ibindi bintu vyabaye kuri kanaka canke ibyo wumvise wabwiwe canke ibyo wabonye ahantu kanaka ku bantu tanazi, ugashobora kubikoresha mu gushingira intahe Yesu Kristo. Ubu turavuga neza ku bishinga ntahe wewe ubwawe bishobora kugushikira, bigashobora kubera akarorero keza canke inzira y'agakiza ku bandi bantu. Umurongo wo gufata ku mutwe muri iki gice cya kabiri tuwusanga mu byakozwe n'intumwa igice cya 4 ku murongo wa 20, aho hari amajambo avuga ngo kuko tweho tudashobora kureka kuvuga ibyo twabonye n'ibyo twumvise. Aya n'amajambo adasanzwe cyane. Ntidushobora kureka kuvuga ibyo twabonye n'ibyo twumvise. Mu yandi majambo ni kuvuga ntidushobora kureka gushinga intahe. Rero hari amajambo adasanzwe akomeye cyane. Iyo umuntu ariko arashinga intahe, hari ibintu bibiri dutegeza kumenya. Nime nababwiye, hariyo intahe ushobora gushinga yiwawe bwite, n'iyindi ntahe ushinga y'ibintu wumvise. Rero iyo uriko urashinga intahe ku bintu wumvise cyangwa wabwiwe, kenshi birakunda gutera amadidani ku bantu bariko barakumviriza canke bagukurikirana,
canke bifuza wari wifuza yuko vyogirira ikimazi. Hari abatangura kwiyumvira bati ibintu uri kuravuga harimo ububeshi canke waregeje, harimo indenzarugero canke sivyo, canke ngira wakoresheje imvugo y'uburorero kugira ngo ushobore kudushikira bivanye nuko ubona ibyo utwifuza ko. Ivyo vyose ni ibintu bishobora gushikira abantu bako baragukurikira, ariko iyo kimaze kuba ari gishinga ntahe ciwawe bwite uri kuravuga ibintu vyakubayeko, harazamo n'ibigumbagumba. Akenshi abantu bariko barashinga intahe ku bintu vy'abashikiye mukunze kubona banarira bagakorora n'amosozi. Iyo rero umuntu ariko arashinga intahe ku bintu vyamubayeko hakagera n'urugero rw'uko akorora amosozi, umuntu ariko arabikurikira hariho ikintu kidasanzwe akuramo bishobora kumugirira ikimazi ku ntumbero y'agakiza Yesu Kristo yifuza ko dusabikanya ibishinga ntahe vyacu canke ivy'abandi batandukanye ku bandi bantu. Rero ngo ni mbega n'iryari tushobora n'iryari twumva umengo twoshingira intahe Imana. Umuntu ashobora kwiyumvira iki kibazo ati mbega n'iryari ushobora kuvuga nti nshingire intahe Imana. Hari inzira zibiri. Mu gihe imitima yacu isusurukijwe n'urukundo rwa Kristo, imitima yacu irakanye. Iyo rero haje mpemu akadususurutsa akatuma mu mitima yacu habamo urukundo rwa Kristo, muri icyo gihe usanga wenyine utazi n'ingene waronse ingufu canke inkomezi zo gushobora gushinga intahe. Canke mu gihe twahinduwe n'ubuntu bwayo, ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana buradutuma kenshi dushinga intahe. Ivyo Imana idukorera ni vyinshi buri munsi. Ivyo vyonyene gusa birahagije kugira ngo ushobore kwicara uvuge ubu buntu bw'Imana buriko burambako, birakwiye yuko ushobora gushinga intahe. Ntibimbereye ko novyigumizamo, birabereye yuko ndabisangira n'abandi, hanyuma kugira ngo bishobore gutuma abantu benshi baza kuri Kristo. Turabona akarorero k'umuntu muri Bibiliya yabaye umuntu ashingira intahe Imana cyangwa ashingira intahe Kristo bivuye ku kuntu Yesu Kristo yashatse ko wenyene amukorako. Uwo nawe nta n'ubundi ni Pawulo akiri Sawuli yari umuntu ahama ubwoko bw'Imana, ariko uko guhama ubwoko bw'Imana ntiyabikora kubera yuko yanka abantu b'Imana, ahubwo yari yaratahuye nabi twovuga ugutahura Imana yifuza ku bwoko bwayo. Yari yaratahuye nabi kuko yari umuntu w'Imana by'ukuri, yarashaka gukorera Imana. Bige byose yakora byo guhama ubwoko bw'Imana, ahubwo yiyumvira yuko ubwo bwoko bw'Imana ibyo buriko burakora bitabereye bitajanye n'ubugome bw'Imana. Ari naco gituma yaca yumva umengo ahamagariwe kugwanirira ku ruhande rw'Imana, akore ibishoboka byose kugira ngo agwanye abo bantu badashaka gutahura neza agakiza k'Imana. Niko rero Imana ikabona teza uyu muntu ni umuntu w'iwanje, arakwiye gusa yuko nomugorora buke nkamutahuza neza inzira ibereye kugira ngo ashobore kumborera ko ndabona afise umwete. Hari abantu benshi bashobora kuba bameze nk'uko kwa Sawuli atarahinduka Paulo, ugasanga barafise ibintu boshobora gushingira intahe Imana muri bo byoshobora kugira ikimazi ku bantu benshi, ariko kubera yuko muri bo hariho ikintu bataratahura neza kigaca gituma batamenya neza ingene bashobora kurongora inzira yabo y'agakiza kuri benshi yoshobora gukiza abantu benshi. Ari naco gituma rero igihe Yesu Kristo amwiyeretse ariko ari mu nzira aje Damasiko, yaramwiyeretse hanyuma aramuhindura bukwi na bukwi. Uko guhinduka bukwi na bukwi rero vyatumye Paulo ashobora kubikoresha nk'igishinga ntahe bwite ciwe cyo gushobora gukiza abantu benshi. Abantu bari bamuzi ari umuntu ahungabanya umutekano w'abantu, yica abantu, abahora izina ry'Imana. Bakaca babona araje mu nyuma ari waje kubigisha ubwo butumwa bw'Imana. Abantu benshi byarabacanze hariho n'abantu benshi bakekeranije bamubona aje kubigisha bakamuhunga, ariko mu nyuma bamaze gutahura neza yuko yari yarahuvye ahubwo yafashe inzira nziza, benshi barakize
benshi barakira agakiza, baramenya Yesu kubwiwe. Urumva rero igishinga ntahe bwite hajya ni igishinga ntahe kidasanzwe, ariko nk'iyo Paul aza kubikoresha ariko aravuga nk'undi muntu vyabaye atari we bwite, hari aho vyari gushobora gukiza abantu batari bake, mugabo ntivyari kubakiza ku murindi ungana nk'uko vyakijije abantu kuri we, ariko aravuga ivyiwe bwite. Rero muri ino ndwi tuzogira amahirwe adasanzwe yo kuraba neza ibishinga ntahe bwite, tubikoreshe ibishinga ntahe vyacu bwite twama duhura navyo buri munsi kugira ngo tubikoreshe mu nzira nziza yo gushobora kuzana benshi kuri Kristo. Reka mu kurangiza ino ntangamarara y'ino ndwi yose, reka ndabinginge kugira ngo muzobane natwe muri ino ndwi yose, ntihagire icigwa na kimwe muzosimba buri munsi, kuko ivyigwa dufise muri ino ndwi ni ivyigwa bidasanzwe bizodukura ku rugero rumwe bikadushikana ku rundi rugero, aho umuntu wese mu mpera zino tugiye gutangura azokwicara akavuga ati bwa bundi nari narahombye, bwa bundi hari ibintu byinshi ntahora nkora, ubu ngiye kwitwararika guza ndakora. Rero Yesu adufashe azobane natwe muri ino ndwi, kandi ndabinginga no kugira ngo mugire subscribe kuri ino chaîne kugira ngo ibiganiro biza biracako buri munsi bibashe kubashikira mutiriwe muri igora. Kandi ndabinginga ndanabasaba kugira ngo hagize nk'ikibazo mushobora kugira muri ibi vyigwa tubaha, muvyandike munsi muri commentaire, komsa birashobora gufasha n'abandi benshi bashobora kuba batiyumvira nk'uko mwiyumviriye bikabigisha. Reka rero turangize dusenga. Data Kristo uri mu ijuru, uri Imana igira neza, turinginga ngo ubuntu bwawe buze bubane natwe muri ino ndwi, ubwo duhejeje kurabira hamwe intangamarara y'ino ndwi. Turinginga ngo ivyigwa rero nyezina bigiye kuranga iki cigwa ca kabiri c'ino ndwi bize bibe ivyigwa vy'ingirakamaro mu mibiri yacu no mu mitima yacu, kugira ngo data bize bidukure ku rugero rumwe bidushikane ku rundi. Ni mu izina rya Yesu tubisenze, amen.